Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 20 haravuga ngo ariko ntimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mw'ijuru. Dusangire ijambo rivuga ngo mbega uranditswe mw'ijuru. Yesu yatumye abigishwa biwe 70 kuvuga ubutumwa bwiza, abarungika ari babiri. Bashitseyo Imana ibakoresha ibitangaza, bagarukana umunezero mwinshi cyane, baramubwira ngo mwami, nimwemu mbi nazo ziratwumvira. Yesu yabishuye uburyo butangaje, ababwira ngo nabonye Satani akoroka nk'umuravyo avuye mw'ijuru. Yabishuye ayo majambo afise icyo agomba kubabwira. Umurazi ko Satani yakorowe kubw'ubwibone, yagomba kubagabisha yuko nabo bakwiye kuba maso, ntibazosange batewe n'ubwibone inyuma yo gukoreshwa ibyo bitangaza. Erega hari igihe dukoreshwa ibikomeye, tugakoreshwa ibitangaza, umuntu agatangura kwibona muri we nkaho umengo niwe yabikoze. Nagira ndakwibutse yuko atana kimwe dushobora gukora kubw'inguvu zacu uretse Imana idushoboje. Niwaheza gukora byose uzoce bugufi ushimira Imana. Ariko arabaha inkomezi, arababwira ngo ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikorupiyo nubwo kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwasi, kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Acarongera arabagabisha arababwira ngo ariko ntimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ni ukuvuga ngo yanditswe mw'ijuru. Iyo dukijijwe burya amazina yacu arandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Biba bisaba ko tubandanya kwezwa no gutunganira Imana, hanyuma tugakorera Imana atajwi ritwagiriza, niho amazina yacu abandanya kuguma yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Burya nagira ndakubwire ngo Yesu yagomba kubabwira yuko ikintu gikomeye si ugukoreshwa ibihambaye, si ugukoreshwa ibitangaza, ariko igikomeye ni uko amazina yanyu yoguma yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Burya iyo dukoreye Imana n'uburyarya n'ibyaha, amazina yacu arasibanganywa mu gitabo cy'ubugingo, abantu bakabandanya gukorera Imana amazina yarafuditse. Usomye muri Yohana 3:5 haravuga ngo uwunesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba. Bisigura ngo amazina yacu arashobora gufutwa mu gitabo cy'ubugingo. Ibi bigaruka hahandi Yesu yariko yigisha abigishwa n'ishengero kubijanye n'uburyarya, ngo birinde uburyarya. Arababwira ngo si umuntu wese amvumereza ngo mwami azokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru atari ukora ibyo Data wo mw'ijuru agomba. Aba ni babandi bazoba bakoreye Imana, bakavuga ubutumwa bwiza, bakavugishwa, ariko babikorera ku vyaha, badatunganye, batejejwe. Kandi ngo umuntu wese atazoba uboneka ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, uyo azoterwa mu kiyaga cyaka umuriro. Nshuti mwene data, tube maso, dukorera Imana twejejwe, dukorera Imana dutunganye. Nta buryarya dukwiye kugira imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana nta kinyegejwe. Utazoboneka yanditswe mu gitabo cy'ubugingo azoterwa mu kiyaga cyaka umuriro, mu yandi majambo azotsindwa n'urubanza. Imana idufashe cyane.